Ndabaramukije mwese abarundi n'abarundikazi. Jewe ndi umwigeme w'umurundikazi, mvuka Ingozi, ni mu Mivo. Nari nagiye kurondera ubuzima mu mahanga, nari mu gihugu ca Arabie Saoudite, niyo narindi. Hanyuma ubuzima bwe mu Burundi bwari bwanse, bimaze kwanka simfise abana babiri nja kurondera ubuzima nkuko abandi baja kurondera ubuzima, ariko biranka. Iyo nagiye nasanze ibibazo bitandukanye, ndahohoterwa n'umubosi, arakubiswe, ndahohoterwa mvuna uruti rw'umugongo, ubu naje ndi kimuga sinkomeye, nkora ntahembwa, ndetse agereka ko kumfata ku nguvu. Ubu rero mfise inda y'amezi 6, no kugira mve muri ico gihugu nabifashijwemo na ambasade wacu w'Uburundi, ahari Imana imuhe umugisha, yaramfashije cyane. N'umwana nshitsi no naragiye kwa muganga, nshitse kwa muganga bamaze kuncisha muri ngaka gataba ko muri ecography, bambwiye yuko umwana atameze neza mu nda. Nanje ubwanje naje ndi kimuga ntagira icepfo na ruguru, nariko ndatabaza abarundi n'abarundikazi, abagira neza aho bari, mumfashe muntabare kuko mfise ikibazo kindemereye. Muzoba mukoze cyane. Mba mu ntara ya Cibitoke, niyo ubu nsigaye mba, niyo nasigiye gusaba inda. Ikibazo ca nyamukuru nari mfise nuko nahohotewe n'umubose. Umubose wanje yaramfashe asanga mu gikoni amfata ku nguvu. Maze kumfata ku nguvu ndakubitwa bihagije, arampohotera, aramvuna uruti rw'umugongo. Maze kunkubita niho yaca nta hanze, mara igihe ndi hanze. Natabarijwe n'abantu b'abarundi biwacu bariyo mu bihugu barya bita abadarara. Niho maze gutabarizwa gutyo naca nitura kuri ambasade. Ambasade niwe yagize icyo akora kugira ngo nshikino, bivanye n'uko ubuzima bwanje bwari bugira businzikarire mu mahanga. Umubose wanje rero niwe yankoreye ikibi, arankoresha ntiyampemba, aca mfata antera n'inda. Ubu rero naje mfise inda y'amezi 6, ikigeretseho nuko niyinda mfise ubwayo, umwana afise mu nda afise ikibazo. Nari nariko ndatabaza abarundi n'abarundikazi, abagira neza aho bari, muntabare kuko ndarushe. Ubwanje n'ubuzima bwanje burasinzikaye cyane. Naje naravunitse sinunama, yankubise hasi ndavunika. Ikindi nuko nanagiye kurondera ubuzima bw'abana banje nanasize mu gihugu, ariko ivyo nari nagiye gukora nipfuje sivyo vyambayeko. Rero nariko ndatabaza muntabare ndonke n'amahera yo gupima uyinda, kuko bambwiye yuko umwana afise ikibazo, bantuma ibipimo, nta mahera mfise noronka yo kuja kuraba ingene nokurikirana uyu mwana. Ikindi naco nuko nanipfuje agataye, kuko naje nta kintu kimwe mfise, nje mvuye mu gasho. N'utu duhuze mubona nambaye n'utunyene nitwo baduhaye mu gasho, singira icepfo singira icya ruguru. Ikintu rero kinteye ikibazo n'ubuzima bw'uyu mwana, ingene agiye kuvuka, ntagira ico nzomufatiramwo, singira n'uburyo bwo kuzomurera, nabo mfise ubwabwo sishoboye kubarera bivanye n'ubuzima mfise. Nyariko ndasaba reko mwompa agatahe, mumfashe no kungene noronka ibibazo by'uyu mwana cyangwa uko yobaho, muzoba mukoze kuko n'umunyamahanga ntabwo ari umurundi. Murakoze cyane. Fasa Burundi muragahora gutyo mutwibuka, muze muhere mudufasha bene uko mumenye abatamakazi, mumenye n'abatama, mumenye n'abageze mu zabukuru, mudufashe tukiriho. Imana ibahezagire. Fasha Burundi TV, tubafashe bakiri bazima.